tuyage ku vyerekeye itariki 14 z'ukwa kabiri buri mwaka benshi bitira itariki y'abakundana. Kubera gukundana mu bisanzwe biri no mu vy'Imana idusaba, ivyo je sinobihakana. Ko baba barahisemwo umunsi bafise ivyo bafatiyeko bitandukanye, ivyo sinobitebako. Ariko jewe ndumva yuko biraryoshe kumva yuko hariho n'umunsi baba barafashe bakavuga ati witirirwa abakundana. Rero je sinovuga ngo ndawemera canke sindawemera, ngira intumbero nizo zitandukana. Ngira murabibona n'ukuntu benshi basigaye bayikoresha iyo misi. Urukundo rurashoboka ku bantu bakuze, reka mvuge urukundo jewe nemera turukomore ku Mana. Imana ubwayo yonyene ni urukundo, niko tuyita, kandi ni kwiri. Hama kandi urukundo nibaza ko rutagira imyaka. Gusa ico nzi uvuze ngo mu bakuze tufashe urukundo tuvuga na rw'abubakanye. Abubakanye ndibaza ko urukundo rurakunda iyo babishatse, iyo babishizemo ishaka. Urukundo rurapfa, urukundo rurazimangana, urukundo rurabagarirwa, urukundo ruravomerwa. Rero uko rubaho bivana n'abo bantu bakuze ingingo babifasheko. Urukundo vy'ukuri bufise ikibugaragaza. Ica mbere, iyo ukunda umuntu urifuza kubana nawe, urifuza kubana akanya nawe. Rero iyo twe tumaze gukura, umuntu wese agira amabanga amuhamagara, agira akazi kugira ashobore gutunga abana. Muri ico gihe rero wa mwanya mwahora mufise mukiri bato akikoresha akikugira hari ukuntu ugabanuka kubera ama responsabilité, izindi nshingano zagiye zivuka zizaranye uwo mugisha w'urukundo mwatanguranye. Ariko rero bimwe nemera bigaragaza urukundo nuko uwo muntu ushaka kubana nawe, ugashaka kumubona, présence physique irakenewe. Ikindi naco kigaragaza urukundo, ukuntu muyaga, kuko uwo mukundana murayaga, uwo mukundana muravuga uti mbega iki kintu kimeze gute, mbega ikintu kimeze gute. Ora nk'uko ikintu kimwe nibaza yuko rusigaye rwaratimvye kenshi muri benshi, ariko nubwo hariho n'abandi benshi bagikundanye, nicerekeye nk'ico co kubonana covuga none wewe kuva kera turamana nawe no. Mugabo wumviriza rero ikikwereka yuko ataba akigukunda nuko yanka kwicarana nawe akicarana n'abandi. Ukuvuga yarakeneye umuntu batera inkuru. So mu bisanzwe urugo rwiza ubu mubakanye ateza kuba umugenzi wawe, akwiye kuba umugenzi wawe, umuhanuzi wawe, umugumyabanga wawe. No kuvuga rero iyo présence physique irakenerwa, iyo communication irakenerwa. Communication ukamubaza uti waramutse neza, uramahoro, ndagukunda. Akandi kantu usize kumaza imisi ukabona mu bantu bakuze ngira ntakagwara, bamwe koba karabateye ugasanga nk'umuntu w'umupapa canke w'umumama biroroshe ko abwira uwundi muntu I love you, mugabo ntabibwire uwo bararanye. Debo zirya ni risque zikomeye cane gose, ugasohoka ukabwira uwundi ndagukunda, ariko uwo mutebanye uwo muvyaranye bikanga. Ico cerekana yuko urukundo rutaba rukihari mu gihe udashobora kubwira uwo murarana, uwo muvugana, mukavugana communication, muvugana ratio. Mbega abakozi, mbega okay, abana mbese twahishe minervare, iyo minervare y'abana mugasigara muvuga ku bintu vyavuye muri rwa rukundo, musigara muvuga ivyerekeye inzu, amashuri, loyer nibiki. Uwo muntu ntuzi nuko agikomeye. Communication rero ndiko ndavuga hagati y'abubakanye irenze n'ivyo vyose. Ivyo ni mubivugane kuko nivyo musangiye. Hajya arakunda kuvuga ngo abifa n'abisangiye, ni normal communication ishobora kutagenda neza cyangwa mugasanga ntimwabihurije ko. Mugabo nivuga ngo murankana, oya, c'est tout à fait normal ko mutumva ibintu kumwe, ariko igikuru no kubitwara mu nzira imwe mwumvikanye. Ikindi naco neza ko kigaragaza urukundo kandi je nemera, ijambo ry'Imana riravuga ngo kubw'urukundo, umve Imana yakunze abari mw'isi, mu rugo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Iyo ukunda uratanga, urigura uwukunda. So ico rero nibaza ko ari ikindi kimenyetso kimwe cerekana abantu bagikundana, kubera uratanga uwo mwanya, uratanga iyo kado, uratanga care s'amafaranga, mugabo urabona umuntu akwitwararitse nubwo bitari mu mafaranga. Igituma naravuga ngo aratanga ivy'agaciro byose s'amafaranga, ariko nubwo yoba imbombo, nubwo yoba brochette imwe, nubwo coba igitumbura, atubaze ko naciye ahantu numva ibitumba biramose bariko barabikaranga, tuvuga uva ku kazi, ariko nta mafaranga wari ufise, nivyo kwanga kwitana agatumbura kamwe canke 6 nimba ufise abana 5 n'uwo mukenyezi, nawe uwo mugore nawe akaca agusemuriraho akaguhako. Aho ubwo n'urukundo, ivyo biragaragaza urukundo.
kugira ntiduhave twiyumvira ngo urukundo ngo nugo kukugabira imodoka ngo akakwambika oya. Hari abantu bakundana batabishoboye ivyo vyose, mugabo muri bike tanga, umutima wo gutanga urawubona. Hama kandi rero hari n'igihe ushobora kuko ingo ntizisa, hari igihe ushobora kubura n'ico gito utanga mugabo uwo mutima ukawuhari, ya keya ntigugwa mugabo uraja kuyibona. Ikindi naco kigaragaza urukundo ni ukuntu mwihanganiranira. Kwihanganira, biragoye kwihanganira udakunda cane gose, biragoye kwihanganira utabonamwo ka kantu ko kuvuga uti nanje iyo mwihanganiranira uno musi bimbaye ko ikosa ejo nawe rizokubako, nzokwihanganira ko nanje waranyihanganiye. Rero bimwe bigaragaza yuko atarukundo rukihari, nta kwihanganira kuba kukirimwo. Iyo atakwihangana rero haba ingaruka nyinshi. Ikindi naco je nemera mu bigaragaza urukundo rw'ukuri ni couple isengera hamwe. Bona ibi bintu turavuga vy'Imana si ibintu Nations Unies yazanye by'imibano, si ibintu inama yagiye hamwe ngo inama nkuru ya Nations Unies ngo yakora oya. Imana ni umugambi w'Imana, irabona ko umugabo adakwiye kwibana wenyene ngo imuha umufasha bikwiranye. Ico ni ico Imana yakoze. Rero nimba urugo rwiza urabirabira no mu kuntu basenga, kuko burya urugo rwe rukomere rurakeneye Imana. Rero hari ibimenyetso bimwe bimwe umuryango udasengera hamwe kenshi hagenda ntibazoguhenda, ntibaba bari kumwe, kuko hari ikintu dukwiye gutandukanya. Hariho kubana mu rupangu no kubana nyakubana. Hariho kuba abapangayi hamwe canke mwese iyo nzu muyisangiye, iyo nzu ikaba ari mwese mugabo mutabana. Urabitwara ingo nyinshi zapfuye mugabo tubona bagisohoka mu muryango umwe mugabo batakibana. Urukundo rurakura, urukundo rurashobora gukura neza canke rukarazingama. Hama iki naco urukundo ruravomerwa rugatotahara canke rukuma. Urukundo rurashobora no gupfa, rurashobora gusaza, kubera urukundo rutazopfa ruheze n'ubwo Imana idukunda. Ariko ibi hagati yacu n'abantu dukora ico Imana yadusavye. Rero mu gihe tudakoze ico Imana yadusavye rurazimangana, kuko hari nawe urabizi ko hari abantu ubona ko nta bumana bakigira, nta buntu bakigira. Ni ukuvuga urukundo ruragora. Rero urukundo rurashobora gusaza, ariko urukundo rusaza iyo mwavyemeye. Rukazimangana kaputi bakarubura, ugasigara uraba ifoto ukayoberwa ivyo bariko uramubwira, ukavuga ati aha hantu aba bantu ndiko ndabona mw'ibarabara vya vrai barigeze gukundana, ugaja wumva umuti urukundo rwabo rwarakarorero. Mugabo basigaye ari ibikoko birabana vyoryana, umwe wese aronse akaryo uwundi. Uwo munsi mukuru w'abakundana wari ukwiye guhimbazwa n'abubatsi, nimba wohimbaza. Hama ikindi naco ku bakiri bato nibaza ko ni ubuto nyene, ntavyo bazi, ni ibintu nyene vyo kwiryohera. Benshi uyu munsi barawukorera kw'ivyaha bakibaza gukundana. Rero ifo ko dutahura mbega gukundana tuvuga n'ukwaye. Hariho agape, hariho ibiki, hariho sorte z'inkundo. Mugabo jewe ubwo nashaka gushigikira abajene banyumva, twese twarahaciye, ukavuga ngo urafise umukunzi uragize iki. Mugabo vya vrai iyo umuntu agenda akura, agakuru ntigakurira ubusa, kandi iyo ugenda ukura ugenda utahura no gutakaza umwanya. Uyu munsi wari ukwiye guhimbazwa n'abakundana vy'ukuri, basi bikaba gusubira kwatsa wa muriro w'urukundo umubano wabo. Kubijanye n'umunsi bitiriwe uw'abakundana, jewe ico novuga, bantu mwavuze imbere y'Imana n'abantu ngo nzogukunda, nta kizodutandukanya gushitsa urupfu rwonyene ariko ruje rukabikora. Ndashaka mbahimirize, nubwo itobaro 14 nimwigerageze musubire muvyure urukundo. Urukundo ruravomererwa. Ntunezererwe no gutwenga n'umugore w'abandi n'umugabo w'abandi, genda iwawe watse uwo muriro w'urukundo. Subira mukundana, ibuka amasezerano mwagiraniye. Kandi nagomba kukubwira ngo icatumye umukunda bwa mbere n'ubu kiracashoboka. Wowe ico wagikozeko kugira abandanye ari wa wundi, kugira ase neza nka babandi, kugira atwenge nka barya bandi ukunda. Ikiyago kibe umushinge wa vyose. Abakundana abari barabivuyemo, abagomba babivemo, uno munsi bakawusohoka bagasubira bakibutsanya ibihe vyiza. Ubabere umunsi w'intango nshasha mu rugo rwabo, kandi musubire muvuge ngo je t'aime.